créer un environnement de conviction y'ubutunzi bizoresolva amaprobleme yose muriko murabona. Naho uzubona umuntu aje ngaha ngo je sindi mu bya politike ngo ndiko ngo nigire muri cyo kwiga iby'ubutunzi, no, ntimwabiretse. Ibi nivyo bizorema biriya neza. Ikintu cyose kijana cyane cyane ikintu cyose kijana abantu kwiteza imbere, ndagishira imbere. Abantu benshi bakurikirana n'umuntu agira politiki, mugabo politiki atari nko guhanganisha indi, mugabo kwiyumvira ishobora gutuma abantu bateza imbere na cyane cyane biciye mu butunzi. Rero iteka kuri jewe ushobora gushika hano ubona ibyo mukora, bari bakunye mu gitondo mugabo bwananiye ibindi nariko ndakora, mugabo nshoboye kuhashika iteka newe nizere ko mukanya tuzakumarana natuza kumbwira ibitari murakoze. Meta vision twese turashumva, ariko meta ni ubwenge buri ku rundi rwego. Vision nawo murakoze. Sigura au-delà. Mbaribaza rero yuko abantu b'abarundi benshi ntibabona kure. Birashobora kukuza ngaha anyivuga uti numvise naka ariko araronka amahera, uri kuviza amahera juste ni ikintu gitoya cane. Visa kure yo ngaha goye. Ndashobora gufatira n'akarorero ku kintu kuri piramide ya Maslow, mu bintu abantu barondera mu buzima bwabo ingene batubuka mu tubacamo. Ikintu ca mbere kirazi ishinga abantu nico no bita situation physiologique. Abantu babaho mu ngorane, nko mu Burundi abantu bose turi mu ngorane, biyumvira ndarandiye. Injyane nyinshi tubamwo zihagaze ku byo bafungura. Sinariye, amahera yoroye, abo tuvukana, upango, inzu bagira bagurishe, ibintu byose biraba mwebwe. Kari yavuze ati abantu batunze ku isi, nibaza ko Elon Musk ikibazo afise no kuri harwaye. Abantu iyo mugize imana mugatera mugatunga kure cyane, icyo mushikako ca nyuma ni accomplissement de soi. Kuronka ibintu ubwa mbere bituma ugira uti mama bakenye twabaha ivyo ukabiriza ivyo mubango ni les besoins physiologiques. Kigira kabiri na besoin de sécurité, mbega tubahe, mbega tuzakurara, mbega ivura ritunyagira. Ubwa gatatu ni kumenya ati mbega twapartenaire, natanguye gukomera ndihe, iwacu nihe, turi bande. Ikigira kane ni les besoins d'estime, mbega abantu barambona ko baranyubahiriza. Icanyuma ni les besoins d'accomplissement, aho ugera uvuga uti bya bintu nipfuza gushikana ko abantu bashaka kubikora. Rero mbaryoherwa ingene batoye uti meta vision, apana ya mavision yanja ngo ejo tuzaba dufise jakure uvuga uti ni ryari twogera mu ahandi mwisi amakonferanse abantu baragiha kugira ngo muri konferanse wacu baradusenga ngo nimuze bashaka kumviriza, baratwita ngo nimuze. Abantu bakanabaza ngo baza kuduha iki, ngo baduha iki muri konferanse, abandi nibo batanga pour apprendre. Rero naricije kuri ivyo yavuze jewe kenshi ndi bava gato karakura n'umuntu aje gutumara imyaka 5 hari usanga tumaze amasaha. Ndafise igishara cyo kumva ko jewe nk'ibintu bikenya nzi ubu iyo ndabimenya mfise 25 ans nari kuba mingi. Rero nico bituma numumego no kwita ku rutare kugira umuntu afise 25, umuntu afise 22 ans amenye ubuho biroroshe. Kera twe kugira umenye ikintu waraje muri bibliothèque ugasaba uruhusha n'igitabo ntukironke, ubuja kuri internet byose ukabibona avec même des facilités, des conduites et des guides zikubwira ati inivi, n'abantu bakanabigusaba ngo ndakwereka ibintu bishaka kujanamo. Mugabo twarakomeretse ku buryo abantu bose bazi ngo umuntu aguhamagaye kujana muri ivyo bintu ubuzi ko agira kurya amahera. C'est après ateye imbere ko tavuga ngo naragize herere ndio ndabimenye gute bibangiye kuva kera, justement parce que ntituzi kuriska. Alors que tuva turabana udashobora kuriska ngo haguruke ngwe hasi wavure ukomereke numenye gutambuka. Ni mwige gufata des risques en économie. Pour abantu ndiba wacu bazifata mu bube gito, barubahuka kwica n'abantu bakonona mu bintu ataco bikure bajanamo. Alors que économie mafata risque ntawe bibabaza. Fata ama risque ubahuka takaza amahera. Après biraza n'ibyo yavuze ati
urajamo abantu bakaguhanura ugasubira mugabe iwacu malheureusement abantu bakuze hajewe ni gake bumva muri ivyo bintu ashaka kugira ngo reka muvyo ngo navyo narabigiyemwo ntaco vyashitseko c'est pas parce que batanu bananiwe ko nawe ucunaniwe naho nari kwijana urashobora kumenya wewe rero jewe nahagurutse kugira ndabakuraje les promoteurs b'activité kubahuka babishiramwo kuvuga ivyo barimwo abarundi turafise ingeso mbi iyo umuntu ari mu kintu kiriko kira progress ntashaka kwibwira abandi ukabona umuntu asohoka ari mu vyiwe wenyene ariko arabikora ukabona yaguze imiduga yaguze ibintu akavyimba muga adashaka kuvuga ivyo arimwo gute abajene buno munsi bari clair babwira abantu ati nimuze muri ibi risika namwe byo mu tumurongo en fait ni bibi gutunga mu gihugu uri wenyene parce que utunze wenyene abantu bose baba bagutelefona bagusaba mu mayinite mpayiki gutunga muri benshi mu gihugu nta n'umwe asubira gusaba undi deni mubaho muri bien alors igihe bamwe bashaka kubaza yuko bizokora bamwe babiri bazoca bamwe babasaba et c'est ça le problème ni kuki jemereza kujanye na politique ngira ngo nico camereza ko singira politique gutyo kugira ngo nababwire ngo genda muhangane ngo genda mugwanyira amajwi n'ibiki ndabivuga kubera nibi turimo ngaha sont des théories politiques mufate théorie politique nk'ubwenge mwe murarondera bishobora kubajana kure muri ordre igera kure igihe algorithme mu bikoresha igeze kure nko kuvuga bati ni meta vision bigiye kure igihe cyose murongo ubwenge burengeye abantu bashobora kubatwara basambura ivyo muriko murakora parce que baba bafise ububasha bw'amategeko n'ibindi byinshi alors ndabivuze nti vyisunge usimwiyumvira muti nibi bintu byo turakora no twonkomera ejo byo dutuma igihugu tukitunganya neza abantu bafise amahera bamerewe neza batunganya neza ibihugu byabo iyo ibihugu bitunganya n'abantu b'abakene bajamwo kugira babiki uno musi abanyapolitiki benshi sont des chercheurs d'emploi igihe mwokwiga mukiri bato kurondera uburyo bw'amahera politike mwijamwo nka accomplissement de soi kuja kugira ico mumarira abantu bituma abantu bamwe bibageye kubera ubukene babiheba bigakora abantu bari accompli ntimwiyumvire politike canke ibindi mubikora nk'uko umego mugiye kuronka akarere k'ico murongo ni mubikore pour vous accomplir yavuze byo muri bibiliya ndi umukristo ndasoma bibiliya mugabo naho ntabivugira ku maverse imana ntiyaturemeye ngo tuze ngaha kw'isi gukenya yahaturemeye kugira ngo tuhagire neza tuhamerererwe neza alors plus tubura amahera tugakena turadetruiza l'environnement tudetruiza isi iyo dufise uburyo naho tuhagira neza et c'est normal uragendera aho umuntu afise amahera usanga muhiriwe hari amajardin hari amagazo hari amashurwe umuntu yana hari karakenagira iki nifu agera hari gurisha kuja kuyigurisha agasigara ku mabuye ni notion zibamwo kwiyumvira rwose kwiyumvira umuntu agizwe n'ikintu kimwe cyonyine ni ubutunzi c'est le raisonnement financier c'est le raisonnement y'ivyafise n'ingene vyunguka à partir même des cellules zitugize zunguka gute ni kubera iki tunywa amazi ni kubera iki tubaho tout le raisonnement ihagaze kuri ivyo mugabe iyo tutari capable de kubifeza fructifier hazamwo inzigo n'uburegito tugira inzigo kubona uwundi asa neza nawe utameze nkawe uriye kwibwira igituma asa neza nawe ngo wige kumera nkawe wiyumvira kuja kurondera abapfumu n'abarozi ngo umuroge wawe kuronka niveau de vie nziza birema umutima mwiza mu bantu birema niveau ya leadership yeclaire nivyo je numva yuko nshaka kuvuga aya maresolema muyafata nk'amaresolema y'amahera gusa n'amaresolema y'amahera kuko tukiri primaire turacari hasi abantu bose bumva ati daronsa amahera ngiye kuri Hawaii iyumvire kure abarundi benshi bo bijamwo bakaba satisfait haduga niveau ya leadership haduga niveau yo kuba affranchi la satisfaction hiva y'ivyo muba murimo plus vous êtes satisfait plus mugira umutima mwiza plus muba coopératif abantu bakumvana rero nivyo mariko nasigura imisi yose ntitubayeho nabi muri hibwira bamwe ari abahutu canke ari abatutsi canke bamwe ari abakristo abandi ari musulmans c'est parce que tu es incapable de satisfaire nos besoins dushoboye gusatisfiza nos besoins économiquement financièrement biroroha kwigisha ntaco bimaze kwigenjera mu masengero hose tukuzura iyo muhira tutari siko tuzakuta abantu bose ubona bari mu masengero ariko barasaba ariko isabisho tuvuga twigumba Kristo ngo dawe watwese uri mw'ijuru oui uduhe twarimye twakoze iki aya maformation base pour vous apprendre à créer ici kuviremwa yaremwe pour que les gens créent pas pour que les gens prient abantu basenga
Imana yabiteguye baja gusenga ku isabato à la fin de la semaine rimwe mu ndwi iyundi mwanya wose pour travailler, cultiver, créer de la richesse. C'est la richesse qui crée l'environnement de vie. Nico gituma nagiyeyo numvise Musa yabibwira ati ni metavision. Pensez au-delà de la vision, pas de simple vision. Genre, tukachakiri. Pensez plus. Tangura wibwira uti uno munsi je ndigahaye. Simugore yavuze ko sabana batandatu. Gato. Karakuru. Umwana wa mukuru asinyanga 15 ans. Tangura ariko arimbira ati mbega azorongora ryari umuzukuru wiwe muzukuruza wiwe wiyumvire muri cette génération. Ibyo muri ko murakora bizaba bigeze hehe nimba unyura munsi a 15 ans avyumva akabikurikira imbere yo kwigisha abandi abibwira son enfant de 15 ans akavyumva nawe akazobibwira abandi ibaze muri génération zitandatu inyuma bo baba bamerewe gute aba bantu bariko baratubwira ibi anya ati urumva ubu biroroshe abariko atera inkuru abantu ngumva ngo je maze kugira kuri ajya anya ngo byo nagenze ko c'est facile niwe ngo yabitanguye 2021 iyumvira hageze nk'imyaka amajana 2 abana biwe abuzukuruza bavuga bati grand-père na grand-père raba aux États-Unis la famille forte ntibakora bijya pour manger babikora pour se réaliser bafise dans le monde plus de 158 000 ejo Ford yari ifise abakozi permanent plus de 158 000 bariho bakorera gusa aux États-Unis ibaze ailleurs mu yandi mapayi plus de 3 millions y'abantu baba bakoresha abo ntibaba bagikorera ngo kugira ngo barondere ivyo barya ngo bariko barasigura abantu ngo nageza créer un environnement de conviction y'ubutunzi bizoresolva amaproblème yose muri ko murabona naho uzubona umuntu ajenga hango je gusa ndimi bya politique ngo ndikungo nigiye muri cyo kwiga ivy'ubutunzi no ntimwabiretse ibi nivyo bizorema biriya neza c'est plus un étudiant rero ubutunzi bwifata mu buzima bwanyu no mu buzima bw'igihugu muresolva amaproblème menshi amakonflit aya makonflit y'amatongo mu mafamille aya makonflit y'ibiti mu migambwe aya makonflit y'amasociation agwanyira ibintu aya makonflit yose y'amaeglise agwanyira ibintu ni kubera turabakene ruhebwa et malheureusement tunakenye no munda ku buryo no mufise inzu mufise zibiri afise abana batandatu mufise inzu wewe uhara abana bagatangura kwiga ntizizodukwira kubera iki ntitwigisha abantu ingene bateza imbere ubutunzi ntituzi kwigisha abantu bacu ingene ivyo bintu bikomeye nico gituma umuntu aciye ubwenge muri kumurabikora mutigishije abana banyu muca mubwira gute abana banyu bazoja muri matene mwajana n'imodoka baje muri primaire bagenda n'imodoka bambaye ibirato byose babifise bajya margarine mayonnaise ibintu byose mubaha umwanya wose bagenda hariya no hariya anye ntaco murigisha aba bana bose babantu bariko batera imbere nta na kimwe mu mutwe bazi tout est facile bavyuka babavura mu gitondo abayaya n'abandi bose rero yuko generation y'abantu bakunze cyane bavyara abana n'ibigaba n'ubunebwe abo bana bakuze bazogira ikibazo gurisha impango zabase bagabura ivyo batunze abana babo babakene nibo bazosubira nabo kwiyumvira gukora cyane kugira barikipere bijya bintu abo mu nyuma basubire kuba ibinebwe tuko ivyo bintu bihera ifo ko abantu baciye ubwenge bigisha abana babo bati ibi bintu narabikoreye si byaso twarabikoreye c'est du travail qui fait ça iyo culture ntayo dufise ngaha mu gihugu turi abantu b'abanebwe umwe wese agira ngo ndonke ibidini ari muri byo marondera ivyo yiba niho haca havuka n'ubwo igitabo bicumuro byose kwiba c'est devenu dans notre culture qui est normal kubyo nicyo muri ko murakora umuntu arongera ingene atwara n'ivyo wundi n'insigo ngo uragiye imbere yanje ubwira abantu aho kubabwira abantu ati natanguye no munsi ninjiye utangwabwira ngo ujye ngo naho yarose ngo je namenye imbere y'umugabo ngo naraneglige c'est ton problème bikora mobiliser abantu pour apprendre pour savoir icyo bivuga abantu babikora ndabateye mu bibandanye kiwenza basabira aho bishoboka ku mana ndazi kuzenga mugabo cyane ndabifurize kudacika intege hari igihe utuma ko nk'ibintu nk'ibi haje abantu 10 ukamengura babaye en fait iki nico bita école ya volontariat abantu ntibaje mu mashuri ma université kubera babikunda nuko muhira bababwiye ngo mutize nimwe ntaco muzoshikako en fait banjamo kubera babategetse bababwiye ati université ubu ni libre amashuri ni libre reka abantu bige par liberté haje yarabishaka nta n'umwe yisubira mu ishuri mu Burundi
alors bizi intege rondera uburyo mubikore igisha abana banyu cyane babyumve mba nibaza ko umuntu yabimenye 2020 2015 akaba abyumva ashaka kubisigurira abantu ibaze umwana wawe niba bimusigurira pendant 20 ans igena azoba bivuga rero iyo aba nka jewe nanje nari kubona abantu bansigurira cyane iby'ubutunzi kera ndafise abantu benshi dukorana baciye ubwenge docteur en économie umwana wumvaga ngo reka ngo jewe ico ngo kubyigisha no bibwira abantu avec des convictions ico bibamo so babwira gusa ngo ama-économie ngo n'ama-équation ajanye na microéconomie ama-équation asanzwe babwire ce que ça peut faire dans la vie ni kimwe abantu bari bakora dutwenga ngo bigisha abantu gukora ibidashobora kubikora la place de la théorie ni important mu buzima bw'abantu mugabo ingene babipratika c'est ce que vous êtes en train de faire bikore namwe mwumva iyo bice ntimubwire abantu gusa ngo naronsa aya mahera bibwiti on est en train de méta et la métaphysique itujana kwiyumvira comment on saurait en tant qu'être humain si vraiment twongera kure mu byiyumviro no mu bintu byose la terre serait meilleure qu'aujourd'hui je vous remercie